Shalom Koetoshi family, welcome back to Hardworker Hawkins News. Nk'uko musanzwe mubibona dufise urubuga rwa OpenX Network, bakaba bashizeho mission S bakoranye partnership na Comyach yemeye kubaka meme coin kuri Core blockchain binyuriye muri community ya OX. Imbere yaho hari benshi bananiwe no gukora mission L bivanye nuko OX yateye iduga ama USDT batanga ya test bigaca bituma abananiza kugira ngo bashikire vari yarigezeko. Uyu munsi baduhaye rero meme coin ikoreshwa muri OX app ariko ikaba ikoresha amafaranga ari reyere, aho tuza gukoresha kowa mu buryo bwa swap. Tugiye kubereka rero uburyo mushobora kuba mwobikora, muze kudukurikirana kugira ngo ntihagire ikibacika. Murabona yuko iyo token bayishizeho ku rubuga rwa OpenX Network haheze umunsi bibaye. Barashizeho na linki dushobora kuba twotorerako iyo app updated ya OpenX Network, ariko ku basanzwe bari muri forum yacu ya WhatsApp turashaka kuyibahereza kugira ngo biborohere batarinze kuza kuyihangayikira ngaho. Urayifyondako hama ugaca uhitamwo uburyo bubiri buri munsi buri updated niyo version za nyuma ukoresha. Umaze gufyondaho ukoresheje GitHub uca ugenderako download, nuko jewe nayisanze ndayifise. Mu gihe naho ukoresheje IPFC uca hano munsi batwereka akamenyetso ko kuza gukora download. Naho nyene ndayifise nta kibazo, ivyo ni ku muntu atarayi downloading, uhejeje urayinstalla ikaba muri telefone yawe. Umaze kuinstalla uhita uyugurura, umaze kuyugurura ukagenda kuraba kushikira muri vya bintu dukeneye. Murabizi ko dukora sign, tugaca twinjizamwo modo passe yacu yo kuri iyo application, hama tugafyonda done. Iyo bimaze kuguruka harimo udutelefone ziteba, uca ugenda kuraba charte baza kuguhereza cyangwa se graphique, urareba mission murantunga. Umaze kuraba mission S ihera hejuru nuko dusanzwe tubikora. Umaze kuyibona bisaba kuba ufiseyo amakowa, kuko ikoreshwa crypto ifise valeur, kuko twabonye neza ko testnet nta valeur originale iba ifise, nese valeur reelle. Ariko ivyo byose kugira ngo ubikore uca usubira kuri asset ukaza kuraba hajya hejuru ugakura muri long testnet ugashira muri core mainnet. Ivyo biheze rero nkuko twabonye yuko ikoresha amakowa ya reyere, bisaba ko muri wallet yawe uba ufiseyo amakowa. Murabona yuko nta kwija amakowa yokora, kuko at least uba ufise ubusa n'ibice bibiri vy'amakowa, ariko vyiza ukoresha ubusa n'ibice bitanu vy'amakowa. Uca tuja muri MetaMask tugashiramwo amakowa. Ntimuze kumbaza ngo ayo makowa muri MetaMask uyakuye he, kubera yuko sinavyerekanye uburyo muri MetaMask nashizemwo, ariko utegereza kuba uyafisemo. Utayafise urayagura. Murabona yuko namaze kuyashiramwo. Ca tugaruka rero, umaze kuyashiramwo muri OX. Attention, abantu batayafisemo muri OX murayashiramwo kuko ni wallet
nawe nyene, kandi iyo wallet isabwa kuba yapashije mission ukongera ukayihuza na Satoshi app, niyo bazokurungikirako mu gihe bazoduhereza 10% y'ama OX ari hariya muri Satoshi app. Kwikonekita ni kumwe vyahora, nibaza yuko nta muntu adukurikirana atarabimenya. Duca tugenda kurondera Core Mainnet kugira ngo bishoboke ko dukora irya mission nta kintu kiriko kiraduhangayikisha. Aho ushufyonda Core Mainnet nako adresse ni nka yandi yo muri Satoshi, ikongera ikaba kimwe niyo muri MetaMask, ndavuga ko bamaze kuyihuza. Ivyo biheze rero murabona yuko noneho turabona ko amakowa ariko ndetse na valere munsi iriko, nta kindi kiba gisigaye abari kuraba ya kome ya meme coin, nka kurya muza mwumva bavuga ngo Pepe, Floki, Shiba, niyo nawe ni meme coin yubakiye kuri Core blockchain. Tugaruka kuri mission, ivyo biheze tukagenda kuraba mission C, tukayiklikako, duhejeje kuyiklikako tuca tuza kuraba rero bijanye n'ama verification, nako hejuru kubera ko twazishizemwo zirengeye izo basaba minimum, hasigaye ko tuza kugira submit. Duca dufyonda kuri Core rero tugira tuze gukora swap y'amakowa muri Home. Duca dufyonda kuri swap, ni ibintu biboneka cane, hama duce tuza kwandika mana aho hari OX tuhashira Kome. Tumaze kuhashira ya Kome, duca tugenda rero hejuru tuze kuraba twandike amakowa twifuza gukoresha. Ku ruhande rwanje nakoresheje 0.2. Abakoresha munsi yaho mwibuke ko bisaba frais de transaction. Baca batwereka valere y'amakome, baca ufyonda swap, maze gufyonda swap ucuza kuraba kuri balance ya kome, hinge turindire vyuguruke, hama waheza ugahita ubona yama kome baguhaye, urabona ko atanga amamiliyoni, ni meme coin. Ucuvayo rero ntimwibagire gukora subscribe nk'uko ubona ndiko ndabibatumira, ucuvayo kugira ngo ugire mise à jour, kubera ko udakoze iyo mise à jour ntushaka gukora submit. Uca rero uvayo ukongera kugurura bushasha iyo mission kugira urabe ko vyakunze. Voilà, vyamaze gukunda, hose habaye verified, ucuza kuri submit. Murabona neza ko hejuru vyakuze cane, we say congratulations. Iyo ushaka kugira swap back kugira ngo uze kureba amakowa nko mu gihe yoba yaduze valere, woca uza gufata y'amakowa akaba ariyo y'amakome akaba ari ugarukana muri Core. Tugiye ngaha kuri hub turashaka kuza gukora ya drop baduhaye, aduheza umaze gukompleta ama mission, buri masaha 8 uraza guclaiminga ama OX yo ku buntu ngaha. Urabona ko baca batanga ngaha kuri AGX boot, uca ufyonda ngaha kuri AGX amasaha 8, buri masaha 8 baratanga izo OX. Reka tuveyo tubereke iyindi nzira ushaka gukoresha mu gihe utagize ucaho kuri AGX, uca wigarukira kuri asset, igikorwa ukaba urakirangije. Reka tubibutse gukora subscribe mugiye kuraba ku rubuga rwa Hardworker Hawkins. Mu gihe cyose uzoba warubuze urandika Hardworker Hawkins, ukareba iyo zina ukahita urifyondako, wamara kurifyondako ugaca ukora
subscribe ndetse ukugura na notification kugira ngo amavideo tuzoza turashirako ntazigere agucika mu gihe woba utigeze ubibona muri WhatsApp group. Nyuma y'ivyo rero muribuka ko dufise n'urubuga rwa Twitter official account dukoresha, uraheza ukagenda ukandikayo Hawkins HW bisigura hardworker. Mu bisanzwe Hawkins ni mu mugwi w'aba hardworkers, ariko ni izina vyosaba ko muza kubaza kuri Google ku nsiguro yacu twayifashe mu mugwi w'ama hardworkers ndetse rikomoka muri Amerika. Nuko rero ngaho kuri Twitter urakora follow ugacongera ukaactiva notifications kugira ngo ntuzigere ubura amapost tuba twashizeko, biraguheza kumenya ama information. Hari ikindi bamwe badusavye ngo mbega igihe tutazoba turi kumwe bizomera gute, ni ku bantu bazoba bifuza kudushimira. Twaraberetse neza ko ushaka gukopya Ethereum address arico kimwe na Core address ndetse arico kimwe na BNB address, umaze kuyikopya waca utwara muri MetaMask yawe aragashimwe wifuza kuduhereza, urashaka kubikora ni mu mugwi umwe wose ma events. Kuri Facebook naho nyene ntitwahibagiwe ku bantu bashaka kubakoresha urubuga rwa Facebook, murabona ko dutanga ko ama information ajanye n'ino projet yacu. Kuba basanzwe bakoze like ntibabikora kabiri, ariko kuba atabikoze urafyonda ku kamenyetso ukagira follow, naho nyene tukazoca tubandanya dukurikirana muri ivyigwa. Turabashimiye cane kwakomeza kudukurikirana, muze muragira partage ku bandi bantu bashasha badafise ubumenyi muri ibi bintu kugira ngo bagire ubumenyi babikuyemwo. Kandi mwibuke ko kuri Facebook ni ahantu ushaka kutwandikira mu Kirundi, mu rurimi rwose utahura tukakwishura ata kibazo, ariko kuri Twitter wanditse mu Kirundi mu makomantere ntituza twishura, kiretse wanditse mu Gifaransa, mu Congereza n'ahandi. Facebook wandika mu rurimi wifuza. Mwari kumwe na RD Hardworker, ndabakunda cane, Imana ibahezagire. Bella ciao.